Mbese ndakubaze, biramaze gushika ukaja mu rukundo ukibaza uti ese uyu mukobwa arankunda vy'ukuri, canke ukama wibaza yuko uwo mukobwa ahora akubesha? Ariko ukuri nuko abantu benshi barakunda ariko ntibatahure neza ibimenyetso vy'urukundo rw'ukuri. Hari ababibwira ko bakundwa ariko bagasanga ivyo bintu sivyo. Hari n'abakundwa vy'ukuri ariko ntibashobore kubitahura. Rero muri video ngira ndakwereka ibimenyetso 10, ibimenyetso 10 bikomeye cane vyerekana ko umukobwa gukunda atari gukina canke atari kukwishimisha. Rero namba hora ubona ibimenyetso ngiye kukubwira nuko umenya ko uwo mukobwa agukunda kandi mbere yanagupfiriye. Rero namba wowe ushaka kumenya ibimenyetso nuko uguma hano, kuko nuko hari ikimenyetso kimwe ushobora kumenya uyu munsi, hamwe ikimenyetso ugasanga igiye guhindura uko wahora ubona urukundo rwawe. Rero nuko uguma hano kuva ku ntango y'ivideo gushika ku mpera. Reka rero tugende ku kintu ca mbere gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda. Ikintu ca mbere ni igihe uzobona umukobwa mukundana agushira mu mwanya wa mbere. Ndakubwiza ukuri, mu gihe umukobwa azoba agukunda nuko atazokugira obusi, ahubwo nuko azokugira priority. Ngaha akarorero tworabira ko nuko umukobwa mukundana ashobora kuba ahuze ariko akaronka umwanya wawe. Rero mu gihe muzoba mukundanye n'umukobwa nuko uwo mukobwa azogerageza gukora ibishoboka vyose, akitanga, akaraba ico yokora kugira ngo ashobore kuronka umwanya wo kugira ngo muganire nawe. Umukobwa ni mukundanye nuko azokwemera akaraba ivyo yica, mugabo akuronkera umwanya kugira muvugane. Rero mu gihe uzobona ufise umukobwa ameze nk'uku, akaba ari wa mukobwa guha umwanya, atibanira kugira guha umwanya, nuko umukobwa uwo muba hafi ukamuyegereza, kuko umukobwa niwamara kumukura mu buzima bwawe nuko nyuma y'igihe kanaka uzosigara umwicuza. Rero mwige kuraba aba bakunzi banyu mubona bafise ibimenyetso vyo kubaha umwanya mu ba mbere, mubahe namwe ikibanza mu mutima wanyu, nivyo vyo bari ingenzi cane. Reka rero tugende ku kintu naco ca kabiri gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ikimenyetso ca kabiri gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri ni mu gihe azoba ari wa mukobwa agushikira ata mpamvu. Burya ikintu womenya nuko ata kintu kimusaba kuguhamagara, mu gihe azoba ahubwo aguhamagara mu gihe yumva gushaka. Rero mu gihe uzobona umukobwa ukabona murakundanye, akagushaka ata mpamvu, akagushaka kugira ngo muganire, ugasanga ahora yifuza yuko mwoguma muvugana, uzoca umenya yuko umukobwa yuko agufitiye urukundo rw'ukuri. Rero murabe namba abakunzi banyu babafitiye igishika yuko mwohora muvugana, kama yumva ashaka yuko mwohora muganira, uzoca umenya yuko umukobwa yuko agukunda. Ariko mu gihe uzobona ukundanye n'umukobwa ariko ukabona umukobwa ntashaka kukwitaho, ntashaka yuko mwovugana, uzoca umenya yuko umukobwa atagukunda, ahubwo uzoca umenya yuko umukobwa yaje mu rukundo rwa kugira guteshereza umwanya. Rero murabe nimba abakunzi banyu bahora nabo bibwiriza bakavuga ati reka barabe yuko mwovugana, apana kuzoba ari wewe uzogumutangira ugenda umwandikira, ugumuhora umwandikira, utangira ntanagusubize. Rero uzorabe niwabona mugabo umukobwa akabona ahora yifuza yuko mwoganira, uzoca umenya yuko ico ari ikimenyetso gikwereka yuko umukobwa yuko agukunda cane. Reka rero tugende naco kimenyetso ca gatatu gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda. Ikimenyetso ca gatatu gikwereka yuko umukobwa agukunda ni mu gihe umukobwa azoba ari wa muntu aguharanira. Umukobwa aguharanira nuko uzosanga atihuta kugutuka mu gihe hari ikibazo. Ngaha akarorero utanga nuko umukobwa agukunda mushobora gushwana ariko agashaka kubikosora atari kubivamo. Rero niwaba ubona ufise umukobwa ukabona uwo mukobwa birashika mu gashwana, ariko ugasanga uwo mukobwa nubwo mushwanye ahora ahangayikishwa n'ukuntu mwoshobora kuba mwokemura ibyo bibazo kugira ngo mwongere musubirane, mwongere mukundane. Ico no kubwira niwaba uronka umukobwa ameze nk'uko nuko uwo mukobwa uzomwiteho kandi uwo mukobwa uzomube hafi, kuko azoba ari umukobwa utopfa kuronka ahantu hariho hose. Rero mu gihe uzobona uwo mukobwa guharanira ahora yifuza yuko
mwokwama muri kumwe, ahora yifuza yuko ata bintu byo batandukanya. Umukobwa uzomurabe, uzomucungire hafi, uzomwiyegereze, kuko mu gihe uzomutakaza ukamukura mu buzima bwawe, nuko hazogira igihe umukobwa ugahora umushaka, ugahora umurondera, ariko bidakikunda yuko umubona. Rero murabe, namba ubona uri kumwe n'umukunzi wawe, ukabona umukunzi wawe hari ibintu muhurije ko mu rukundo, ico no guhanura nuko woraba ukamwegereza. Burya ikintu nokubwira nuko abakobwa bahari kandi ni benshi, ariko kugira uzoronka umukobwa w'umutima, umukobwa muzoshobora guhuza buri kimwe cose, nuko uzosanga ari ibintu bigoye cane. Rero niwabona urose umukunzi ukabona murahuza, ico nokubwira nuko uwo mufata ukamufata neza, ukamufata nk'amata y'abashitsi. Rero katugende naco ikintu ca kane gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ikintu naco gikwereka yuko umukobwa agukunda ni mu gihe azoba ari wa mukobwa aragushigikira. Umukobwa agushigikira gukunda ni wa mukobwa uzosanga ufise inzozi, cyangwa ugasanga ufise imigambi, ugasanga nyama ufise imigambi ntashaka kugusenya, ahubwo ashaka kugushigikira kugira ngo arabe yuko izo nzozi zawe wozigerako. Ngaha nk'akarorero twoshobora kubona nuko namba ari umukobwa agushigikira, nuko azoshobora kukubwira ati urashoboye, komeza. Iki ni ikintu uzosanga hari abakobwa bake bagifise, kuko hari abakobwa uzosanga mukundanye wagira uca mubwira nk'umugambi wawe canke ukamubwira nk'imigambi wifuza kugerako, ariko ugasanga uwo mukobwa ahise aguca intege. Niwahura n'umukobwa ameze nk'uko, uzoca umenya yuko uwo mukobwa atarukundo agufitiye, ahubwo uzoca umenya yuko umukobwa yaje gusa kugira ngo arabe ukuntu yogusoromako amafaranga. Rero mube attention, mumenye gutandukanya abantu babakunda n'abatabakunda. Ariko niwashobora guhura n'umuntu agushigikira, akaba ari wa muntu namba ufise inzozi akifuza yuko wozigerako, mbere wanashaka akaraba ico yokora kugira ushike kw'izo nzozi zawe. Ico nokubwira n'ukuri, niwabona urose umukobwa nk'ubu uzomuryamajyameko, kuko ni hake uzobona abakobwa bameze nk'abo. Reka tugere naco ikintu ca gatanu gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda. Rero ikintu naco ca gatanu gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda ni mu gihe umukobwa azogufuhira gato. Burya ikintu womenya mu rukundo, namba mukundanye n'umuntu ukabona ntafuha, nuko uzoca umenya yuko uwo muntu yuko atagukunda. Ariko mugabo hari ifuhe ishobora gutandukana. Hari umuntu ashobora gufuha ugasanga mbere agufashe uri nko kumwe n'undi mukobwa, yohakwa kukwica, yohakwa kugira ante, ibi biratandukanye. Ariko mugo niba ari wa mukobwa agufuhira kubera gukunda, nuko atazogufuhira cane. Ngaha nk'akarorero twoshobora kuraba nuko azokubaza ku bandi bakobwa atari kuguca umutwe, ahubwo ari mu kukwitwararika. Rero mu gihe uzobona muri kumwe n'umukunzi, ukabona umukunzi akubonye uri kumwe n'abandi bakobwa, cyangwa ukaba uri kuragira nk'ibindi bintu agafuha, ariko atari rya fuhe rirengeje, uzohita umenya yuko umukobwa yuko azoba agukunda, kuko nta kuntu ntushobora kugufuhira atagukunda. Rero mwige kuraba, namba ubona ufise umukunzi ameze nk'uku, umugumeko, umube hafi, ntashobore kuguca mu myanya y'intoki. Reka rero turabe naco ikimenyetso ca gatandatu gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ibanga naryo rya gatatu dushobora kukwereka yuko umukobwa agukunda, ni bwo ari wa mukobwa ashobora kugusangiza amabanga yiwe. Mu gihe umukobwa azoba agukunda, ico nokubwira nuko umukobwa azokwizera, akakubwira ibintu byose, ugasanga ariko arakubwira n'ibintu by'ibanga, ugasanga ariko arakubwira n'ibintu ushobora kuba utamubajije. Ngaha nk'akarorero nuko uzosanga umukobwa akubwira ibibazo byiwe, canke akubwira ubuzima bwiwe abayemo, akakubwira n'ibintu abandi adashobora kubabwira, ariko wewe akubahuka akakubwira iryo banga. Rero niwabona urose umukunzi ameze nk'ubu, nuko uzoca umenya yuko umukunzi yuko azoba afise ikimenyetso cerekana yuko agukunda vy'ukuri. Rero murabe abakobwa, namba ubona ari wa mukobwa mukundana ukabona ariko arakubwira amabanga yiwe, nuko womenya yuko uwo mukobwa agukunda, kandi agukunda cane ku rwego rwo hejuru utanabizi. Rero mwige kuraba abakunzi banyu ntibashobore kuba bo baca mu myanya y'intoki. Reka tugende naco ku kimenyetso cindi gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ikimenyetso naco cindi gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri, ni mu gihe azoba ari wa mukobwa ashaka kumarana nawe umwanya munini.
umukobwa udosanga kugira yipfuze yuko mumarana umwanya munini nawe, udosanga atari bya bintu bimusaba amafaranga akubwire ngo umujane ngo ahantu hahenze canke ngo hehe, ahubwo udosanga umukobwa ashobora kukubwira ngo muze gutembera, ugasanga mugiye gutembera n'ahantu hari sempre, atari mpaka ngo ugende gusesagura ubutunzi bwawe. Nk'akarero nuko twovuga yuko intambwe umukobwa ashaka yuko mumarana umwanya mu gihe agukunda, nuko umukobwa azobabona muri kumwe muriko muraganira, azoba ari bya bintu abona bimunezera cane. Rero ico nokubwira, nimba ubona ufise umukunzi ameze nk'uku, akaba ari wa mukunzi aho uhora ubona ashaka yuko mwogumana mukaguma muganira, nuko womenya yuko uwo mukunzi agukunda. Rero ico nokubwira, namba ubona ufise umukobwa ameze nk'uko, nuko wofatira aho nyene ukagumiriza aho nyene, kuko uwo n'umukobwa uzosanga uzobona ahantu hake, kandi n'umukobwa uzoshobora gusanga agiye ugasanga uhoze uwicuza, ugahora umurondera utari mumubone. Rero namba ubona ufise umukunzi ameze nk'uko, nuko womuguma hafi. Reka rero tugende naco ku kimenyetso c'8 gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ikimenyetso naco c'8 kikwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri, ni hazoba ari wa mukobwa yitwararika amajambo yawe. Ni wa mukobwa mu gihe uzoba uvuze ikintu azohita agifata akagishira ku mutima. Ni wa mukobwa uzobwira ikintu azohita yamba ari banga umubwiye, azohita arifata akarishira ku mutima. Ganga karero nuko woshobora kuvuga ikintu gito ariko uwo mukobwa agahita agisubiramwo mu nyuma. Rero namba ubona ufise umukunzi ubwira ikintu ukamubwira y'amajambo wamubwira ukabona aravyubahiriza kandi ukabona arabigendera, ni wa mukobwa uzoshobora kubona akora ikintu ukamubwira ati iki kintu ntabwo ndagikunda, iki kintu gihebe, ariko wa mukobwa amara kubimubwira ca kintu wamubwira akagita kiba nk'itegeka agahita kiheba. Nuko womenya yuko umukobwa azoba agukunda ku rwego rwo hejuru wewe utanabizi, ahubwo azoba ashaka gukora ibintu bishobora kukunezera kugira ngo ntashobore kukubura. Rero niwabona ufise umukunzi ameze nk'uko, nuko uwo mukunzi uzomwitwararika, ukamuba hafi ukamukuyakuya, kuko igihe azoshobora kugucika akava mu maboko yawe, nuko niyamara kugera mu bandi maboko y'abandi bantu, nuko uzosanga bikugoye kugira uzoshobore kumusubirana. Rero mwige kuraba abakunzi banyu, murabe ukuntu mutoshobora gutakaza abakunzi babakunda vy'ukuri. Reka rero tugere naco kintu c'9 gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ikintu c'9 gishobora kukwereka yuko umukobwa agukunda, ni mu gihe azoba ari wa mukobwa agusonera. Burya ico nokubwira nuko mu rukundo ata muntu n'umwe uzokwigera usanga atagira amakosa, ariko mu gihe umukobwa azoba agukunda vy'ukuri, nuko atazokwigera akugira ko ishavu rirerire. Namba wakosheje, nuko ari wa mukobwa azoba uwa mbere kugira ngo arabe yuko nyamba wamukosheje ko ibintu wamukosheje ko yuko vyohera, mwiyubake musubire kuba bashasha. Nk'akarero twotanga nuko uzosanga uwo muntu arakosa, ariko ugasanga arakubabarira, agashaka yuko mwoshobora kuba mwobandanya ibyo mwari murimo. Rero namba ubona ufise umukobwa ubona gusonera, ubona ubwira ibintu akakumva nka Mwaramutse Mariya, nuko umukobwa womuba hafi ukamukuyakuya, ntuzokugera umurekura, kuko igihe wamurekuye nuko uzokwicuza. Reka rero tugere nacyo ku kimenyetso ca 10 gishobora kukwereka yuko umukobwa nimba gukunda vy'ukuri. Ikimenyetso ca 10 naco ni ikimenyetso gitangaje cyane, ariko kandi ni ikimenyetso gikaze cyane. Ikimenyetso ca 10 kizokwereka yuko umukobwa agukunda, ni mu gato bari wa mukobwa agukunda ukuri. Uwo mukobwa ukazosanga agukunze, ntagukundiye amafaranga, ntagukunze kugira ngo ashake yuko woshobora kuba wohindura ubuzima bwiwe. Ukazosanga uwo mukobwa wewe nubwo agukunze akwemera ukuri. Nk'akarero nuko twobona nk'igihe naho woba udatunganye, arakubona nk'umuntu w'agaciro. Rero namba ubona ufise uwo mukobwa, ukaba ufise umukobwa agukunda, atagukundiye ibintu ufise, atagukundiye imitungo, akagukunda ukuri, nuko umukobwa azoba agukunda vy'ukuri. Rero niwabona urose umukunzi ameze nk'uku, nuko uzoshobora kumwegera ukamuba hafi, kuko niwashobora kumutakaza, nuko uzosanga ari ibintu bizokugora kugira uzokongere kuronka umukunzi ameze nk'uko. Rero ubu ndibaza yuko bamaze kubona ibimenyetso, nimba
ubona ibi bintu biri kuba umukobwa nuko womenya yuko umukobwa agukunda vy'ukuri. Ariko nimba utabona ibi bintu ndiko ndakubwira nuko womenya yuko uwatari umukunzi wawe ahubwo yaje mu rukundo kugira ngo akubeshe kugira usange yashoboye kugusahura. Rero ico nokubwira nuko urukundo rw'ukuri uzosanga rugaragara ntabwo rwigera rwihisha. Rero ico nokubwira nuko wofata umwanya ukihweza neza ukamenya ko uwo mukobwa muri kumwe nimba ashaka kumenya vyinshi mu rukundo rw'ukuri. Rero namba woba wumva ivideo yoba yakwigishije nuko ukora sabone ngaha kuri Ukuri ku Mafaranga, kuko hano niho dutangira ukuri k'ubuzima, urukundo n'ukuntu woshobora kuyubaka ejo hawe heza. Hama je nanje umva twariko turavugana ni Ntirampeba Pascal. Ciao ciao.